ahandi shetani akakubwira ngo uri mwiza. Yo nagomba ndakubwire ahandi akubwira ko utari mwiza, rimwe na rimwe ukihindura amarangi, rimwe na rimwe ugasa ukundi, ukavuga ko wari ukwiye kuba mugufi cyangwa wasanze uri muremure, cyangwa utari munini wari ukwiye kuba munini. Ibyo byose Imana yakuhaye ukuri, ibona ko ari byo byo kubumba. Ndabona ko wagerageje guhunga Imana kandi kweri warabishoboye. Mbega niko bimeze. Kaze mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu, jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero ko nsubiye kubona ingene tuvugana, ariko reka ndagusabe kubw'urukundo rw'Imana n'imbabazi n'urukundo ukunda Imana n'abantu, ugerageze urungikire uyu muntu video, umuntu umwe canke babiri canke batatu canke barenga, naca uzobukoze turetse kuzobukoze iciza. Kandi urakenera ubutumwa ku mwanya ku wundi, ushobora kuja kuri Facebook ukandika Pastor Nduwimana Joseph, ushobora kuja kuri YouTube keneye gukurikirana ubutumwa ku mwanya ku wundi kandika Pastor Nduwimana Joseph, maze bibaye ngombwa ndagusaba ufyonde sabone kugira ngo ubutumwa rushirize kubona ku mwanya ku wundi bitakugoye. Kandi igihe tuzoba dushize message cyangwa ubutumwa kuri YouTube uzobona message. Twagomba dusome iri jambo dusoma hariya muri Zaburi y'139, twisangire ijambo ry'Imana. Dusoma hariya ku murongo wa 14. Ndashima Imana yuko yandemye uburyo buteye ubwoba kandi butangaje. Imana nishimwe. Subiza amaso inyuma nshuti mukundwa, mbega ubona hari ikintu na kimwe woba waremwe nkaco? Haleluya, haleluya. Raba ibintu byiza byo mwisi, nigiki ubona musa, nigiki mwiyumvira kumwe, nigiki ubona mukora kumwe? Oya, nta kintu na kimwe. Uyu yari Dawidi, yashimiye Imana ingene yamuremye neza. Nawe ndabizi ko yakuremye neza. Shetani arakubwira ngo jewe simsa neza, ahandi shetani akakubwira ngo uri mwiza. Yo nagomba ndakubwire ahandi akubwira ko utari mwiza, rimwe na rimwe ukihindura amarangi, rimwe na rimwe ugasa ukundi, ukavuga ko wari ukwiye kuba mugufi cyangwa wasanze uri muremure, cyangwa utari munini wari ukwiye kuba munini. Ibyo byose Imana yakuhaye ukuri, ibona ko ari byo byo kubumba kandi byo kugirira umumaro. Iyo usomye neza wereye mu itanguriro ingene Imana yaremye umuntu, na wundi muntu yaremye nkawe, bisigura ngo igufise ku rukundo rusumba ibindi byose byo mwisi. Hagarika amajwi akubarira ngo Imana yo mwijuru uyu munsi isa niyakwibagiye. Reka ndakubarire, ntizokwibagira, ntizonaguta, ntizonaguheba, ntibizoba no mu byiyumviro byayo. Haleluya, haleluya. Imana yo mwijuru, Imana y'amahoro, ibihe waba uri mu rukuracamo byose, subiza amaso inyuma urabe bya byaha wakora ariko ntiyaguhebye. Eraba ubuzima nta munsi n'umwe utagotomera ibyaha nk'amazi. Niyo ugerageje kwinanata ugasenga cyane ariko usanga neza usubiye mu kirimbura, usanga hari ibyo wayihemukiye ariko ntiraguta, igumi kwiyegerezanya imbabazi nyinshi. Ewe rukundo rw'Imana, nico gituma Dawidi yabivuze ngo wandemye mu buryo butangaje, umuntu urukundo rw'akabura rugero. Iyaba nawe wari wiyumviye ibyo bintu ukabona yuko Imana igukunda kandi atakintu yakugereranije, yagusutishije ibintu byose byo mwisi, wari kucuvuga ati ndagushimiye Mana, wari kucuca bugufi ukavuga ngo naho Shetani yahagurutse uzompa kumunesha kubera ufise ku rukundo rukomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Wari kuyegera cyane, wari kuduza ibiganza ukayishimira, wari kuyikorera ukavuga ngo warakoze Mana. Ndibutse yuko abakunzi benshi twatanguranye dukundana, mugabo uyu munsi tutakigukundana. Abo nabo nagerageje gufasha, uyu munsi nibakinyibuka, nabo nagiriye neza, uyu munsi nibacibuka ibyo nakoze. Nutahure abo n'abantu, ariko hari Imana naho wayibabaza ikwiyegerezanya imbabazi nyinshi, naho wayicumurako, naho waba umunyamafuti igimukurindiriye ivuga ngo haracyari ibyizigiro, hindukira ndakugirira imbabazi. Umvugo rukundo rutandukanye n'urw'abantu. Yesu agufashe. Nagomba ndangiza ndakubwira ngo hagarika ibyo byose urimo, hagarika ibintu byose bigucanganya mu mutwe, uhindukirira Imana kuko igufitiye akabanga ka surprise igiye kukugezako. Nanje ndayinginze ngo
urukundo rwawe kugira ngo urushirize kuyihindukirira cya bugufi wakira igitangaza cyawe.